Imana mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye, ambara mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye, mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye, ambara mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, imbere birakomeye. Siyo mubiri aramba, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye, ambara mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye. mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye, ambara mbali bigwanishwa, mwebwe mwese Imana mbali bigwanishwa, Imana mbali bigwanishwa, Imana imbere birakomeye. amazi y'ubugingo atembemo, reka mpwemuyera bariwa ganza mubingora bikambuza mahoro, imitwaro yanje ndayimukoreye, reka amazi y'ubugingo andememo, reka mpwemuyera bariwa Mwami Yesu Kristo, kanza umutima wanje Mwami Yesu Kristo, ibyo nzo ariko ruvuga Mwami Yesu Kristo, bari muvuga Mwami Yesu, bari munganza Mwami kuno mwanya, ugahaza ishingiro rya Mwami uzobukoze, mukore Imana data, haleluya. Icana tugiye kugira kandi hanyuma reka tuzungure igitabo Abanyefeso igice 6, Abanyefeso igice 6, nuko muraba guhera ku murongo wa 10 no ruza gusoma kugera kuri 20 za kugerageza, ariko mwumvise ko twatanguranye ngo twambara ibigwanishwa bimeze gutya, ibigwanishwa byande, ibigwanishwa by'Imana, sivyo? Haleluya. Uwambara ibigwanisho baja hehe? Uwambara ibigwanisho uja hehe? Mu rugamba. Haleluya. Ndagiye ko abanyeshuri ko barakurikira. Yesu nashimwe. Uwambara ibigwanisho nguje he? Mu ntambara, sivyo? Ari inkuru numvise y'umupapa yarakunda kugara mu irozi k'abagabo, tubonye ko zinkomezi nyinshi, hanyuma muhiraga amarika aravuga yuko atakina kimwe cyo gutera ubwoba. Umunsi umwe rero nimba yo kumvikira ikintu gituritse cyane, gira bwa mbere vizi nko ituritse, aca rero
aza kunyegera ariruka tangura guhamagara umugore, hey, gendera biceje hanze. Umugore ati jenje hazi kadari uri tafme ngore uri ko bakubigenda ugenda ndabire. Aya manyamugambo bebaza ikikwani cya 20 yahitanye agacupa kanu zeni kako kakora kagaragara ngo nikavise ngo burya je niteguye. Umugore arazi none agacupa kako kakora kugiye kugwanisha umuvyi nko Yesu nashimwe. Urakabona kajya kifanta. Yesu nashimwe. Inkoho n'agafanta kweri nyene umva bigiye kujana. Imana dufashe cyane. Ariko ndakunda ikintu kimwe. Paulo rero muri mu Abanyefeso 6 ku murongo wa 10 no tugiye gusoma. Muriko muramihanditse ibigwanisho by'iki akwavise Kirundi ibigwanisho by'iki Ephesians 6:10 for those who are reading in English. Ephesians 6 verse 10 from 10 to 20. Abanyefeso aba Kiswahili ni wa Efeso sivyo. Ndagomba ko tuhamona twese turaba Abanyefeso 6. Reka nsome nyaruka avuga ati ibigwanisho by'umukristo. Mwahabonye bafashe icyongereza bamenye bari. Ndagomba I just want you to follow along. Did you find it? Can you help? Ephesians 6 from 10. Ebigwanisho by'umukristo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kugira iki? Guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwande bwa Satani, kuko abo tunigana atarabiki tarabinyamara amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umuzimagiza nimwe mu mbi z'ahantu ho mwijuru. Kubw'ibyo mwakire ibigwanisho byose by'Imana. Ibigwanisho byose abantu bacagira impapuro sinzi ko mushaka kubafasha by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Kuri 14 nuko rero mushikame mukenyeje iki? Ukuri, mwambaye ukugoroka nk'icuma gikingira igikiriza. Mwambare ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yako umuriro. Mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota yande ya mpwemu, niyo ya jambo rimeze gute? Ijambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose. Samuel 18 verse 18. Musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi byo mubibere maso mukobeje rwose. Musengere abera bose, kandi nanje nyene musengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose namamaze anshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi ntumwa yabwo ibohesheje umunyororo sigure ibyabwo shize amazinda, nkuko ntegereza kuvuga. Imana ibaho umugisha kandi mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Some byinshi ariko sinzi ko bari mwankurikiranye, ariko ari ngo twambare ibigwanishwa. Bavuze ibigwanisho by'umukristo, ariko ugiye kuraba kubicongereza the armor of God, ibigwanisho by'Imana. Haleluya. Ibigwanishwa by'Imana twavuganye yuko wambara ibigwanisho ugiye mu ntambara. Murazi bamwe abakuriye hariya turazi by'intambara sibyo tubivuze, si muca mubyibuka, ariko singomba kubuzi igihe mwaraciyemwo, ariko cyane cyane intambara ziriho. None n'abakristo baraba mu ntambara. Haleluya. Ubutumwa bw'ino misi dufise buvuga yuko wakiriye Yesu turi mu bihe by'ubuntu nta kubabara, sivyo? Ariko mbabarigera babwira yuko kubabara. None Yesu yavuze ati ngo mwisi bazobana muzokwanwa, sivyo? Ngo babazize izina ryanje sukwera ziko tuzangwa. Arabugukirije ngo mbonye umwansi akorotse ameze nk'intambwe igenda igerageza kurondera wirya,
ariko ikintu cyatangaje n'ikime Yesu yavuze ati ngo data singomba kubakura mu isi ngo ariko ngomba kubazigamirayo. Haleluya. Ngo ngomba kubazigamira mu isi, ndazi ko amanutse agomba kurondera uwagirira nabi, kubw'ibyo yarazi neza ko abakristo bamukurikirana bazogirirwa nabi. So singiye kubwira ati mpumura uri muri Kristo nubabara, ariko nkubwira yuko uri muri Kristo ntugwana wenyene kuko uvise ukugwanira. Yesu nashimwe cyane. Aravuga Paulo n'ubwa mbere ngo ibisigaye, umuntu avuga ibisigaye ni kete Paulo yanditse, kandi rero yuko yajyanditse ari mu gasho. Kandi Paulo niwe batamuzira nabibutse gatoya, ari Sauli, umuntu yagwanya abakristo bose, yarica abantu b'abakristo. Ariko Musa ahura na Yesu muri mu byakozwe no mu gice cy'icenda, bahura mu nzira agiye kwica, agendera atamugira ko vuga ati je ngomba kwica n'abamari n'abagabo. Ariko ahura na Yesu aramuzivya amaso ati we ndibiciri kurando we gukuri kigomba kumbira nabi. Yumva ijwi rimuhamagara ati urinde uri kurando uriko wewe ndinde uri kuravugisha. Hanyuma bati ndi Yesu uri kurarondera. Ati Yesu wa mugabo niko ngomba kwica babe ndiye kurakurikira. Yes, imisi yo atarya ndababwire bamwe batinja kwisonzesha, hari igihe wo kubitwa n'icyo kintu ugasanga wize imisi 3 utabishaka, sivyo? Rero ni byiza ko tubimenyera turenze kubijanamo. Yona arisonzesha imisi 3 ku nkoni, sivyo? Ntibirinde kugushikira ngo uze kwisonzesha kubera uriza gukubitwa intuze. Ariko byari biza kahura na Yesu. Kuva uwo munsi ntakibaye Sauli umugizi wa nabahinduka Paulo, aza kuba intumwa y'Uhoraho. Haleluya. Hanyuma yarandika iyo ababyari guca byose ubuzima yahuyemo agwanya abakristo bwabaye bubi gusa umugore yabayemo agiye kurwanira uwo yagwanya. Yesu nashimwe. Ikingero ni kimwe, Yesu ameze ukuntu abenshi iyo babonye ibyaha umuhe ujya mu nakuzi ko ibyaha wakoze kera akubona gusa muri bya byawe. Muriko muranyumva? Akaza ngo mbere Yosuwa ni wa wundi wamubeshi, sivyo? Yosuwa nitwa Yosuwa ku batanzi, manezi Joshua nitwa Yosuwa. Aravuga rero ngo ni wa wundi wumubeshi, ariko wari hari n'ukibesha bakakumenya ko akunda. Yesu akavuga ati ni wa muhungu wanje yahinduwe izina, wamuvuga kuri kubera iki yarahevye kubesha ko Yesu yaramuhinduye. Yesu nashimwe cyane. Ubuzima bwawe warimwo kera utarabona Yesu ubwo bwaragiye, kuko ndagiyego cyane reka ndahagere. Iyo umaze kwakira Yesu bicaremwe gishasha, hayijarishi ibyo warakoze. Nimba hari umubi yakoze ibi yari Paulo, sinzi ukuntu ari kuvugira Yesu n'ibyo yakoze, ariko Yesu arantangaza akari watora gukoresha. Kuko twari twize Petero, sivyo? Petero we yari kumwe nawe, twakwize Yohana umwe yakunda, ariko si we yagereje. Paulo niwe tumenya Yesu. Sinavuga cyane kuko twabara umunsi wose ngo muremesherezwe mu mwami wacu, muremesherezwe mu mwami wacu, niho dukuru kurema. Icambe no kumenya mbego amahoro yanje ava hehe. Abamwakiriye bose yabaye gucika abana b'Imana. Ngo ndabasigiye amahoro ataramwa tangwa n'isi, ntatangwa n'amahera. Amahera twokora ubuzi bwoze ugashora mugabo ubukene burako. Amahera urashora, murazi Elon Musk abatamuzi ni umutunzi wa mbere mu isi yose. Mugabo agenda afise agahinda, akabongo depression, agenda na bijya binini byo kumugabanya depression. Afise amahera nk'ayafise. Hari umuntu ari general nkayo kuri habiri gusa nkacagura kijana bose bomenya ko nta n'umuntu yoroshe. Ariko wewe mugabo afise ibyo bibazo, hari amahoro muri Yesu. Yesu nashimwe. Utaramuronka by'ukuri nimwakire Yesu byo muri we by'ukuri, reka kwibwa muraganya n'Imana yanje. Nukuri Yesu n'umunyamahoro kandi ararenze. Hanyuma rero ngo muremeshereze mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, apana kubw'inkomezi cyangira. Ngira n'Imana yarampaye byinshi mugabo ntiyamaye uburebure, ntiyamaye n'ubunini, ariko ngo muremeshe mu bushobozi bwande kwa Yesu. Haleluya. Ndatambuka satana ngo tiwowe numwanga kuko Yesu yaramesheje abise ubushobozi budasanzwe. Haleluya. Urahura n'ibigwaro bati no nishishago yiwe nigiriki nihidukiza. Yesu nashimwe. Niki jambo ry'Imana ingwara ziraza bati no kwangwa ntera ubwoba, kuko naho wokura ku mubiri wanje nzobaha ibihe bidashira, hari umubiri Yesu azoma. Ibyo nivyo bituremesha. Tugiye kuby'intambara giye kuvuga ko mugabo ukwiye kumenya aho ubushobozi bwawe buva. Ubukura hehe? Muri Kristo Yesu. Bisigura kibazo n'ikiyembe urafise Kristo mu bugingo bwawe, urafise Kristo mu bugingo bwawe. Cyangwa ingwano uzigwana ni wewe uriyumva kuri tough guy, urumva utemba ivyuma byinshi ubushobozi urabufise.
no, ibyo nta namwe bigushitse. Uwa mbere yatoye icupa aza kugwanya urwaye inkoho, ariko ntibyakunze, ntibyashobotse. Hanyuma ngo mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa mugwanizi. Kuko ikibazo gihari, turazi ubugunge buriho, singiye kuba Satani ariho kandi arakora. Mugabe ikintu gusi itandukano rya Satani na Yesu. Yesu ni umuremyi. Umuremyi n'uwaremwe uwo kuhaninde. Wo kubahande. Between the creator and the creature, who should you obey? The creator. Hallelujah. Umugwanizi yararemwe, ariko Yesu yararemye. Muriko muratahura. Yesu yagize iki? Yararemye. Satani nawe yagize iki? Yararemye. None ufise inkomezi ninde? None kutitinya abarozi. Kutuza ngo yego nako ngoratenda kan aronke amani nwere. Ndigira Yesu nashimwe naho muzogira ibyica ntibizobica. Singubwiye ngo tugende ngwe nze poison ajya hanze. Ni munyumve nawe Yesu nashimwe cyane. Ariko mugabo ubiguhaye utabizi. Sinababwiye ko ari umuntu wanje vise uturozi yari yakuye mu gihugu. Aranzaniye impunzu muhira. Mugabo akibagira agashira muhiri wanje. Je mbona nuduti. Mura mumenga ni birungo by'umuceri nza kuri gata. Umugore wanje yasinze byakomenda kuri umugore wanje rero. Ariko arasenga ariko arakemera. Nanjye nza kutora iki ni kirungo ngira mu cy'umuceri. N'umuntu sanga ati nikirungo ko ndakunda kai rero jewe rero ngira ngana karungo k'icyayi numva nta canga gifise. Hanyuma munyuma arambye ati Yosuwa tihajya muri Amerika bisigaye bigoye abantu baza bafise utuntu ngaha no kwikingira. Sinamenye kare kandi kibona ati yo warahombesha. Yesu arashoboye yabomwe. Ariko uwo muhungu yaragarutse mu nyuma arakira Yesu. Ubu n'ukuri birahimbaye cyane. Ariko arageza kumenya Yesu. Nta bushobozi uri mu burozi. Nibaroge bagira uko bashoye mugabo bajya burahetse. Ariko bafise Kristo turi mu nkomezi. Haleluya. Cyena go bafise ngira shobora kuvuga ati ndazi turagira ubwoba n'ibyo kuko twakuriye ahantu biri. Ubu benshi barabikora. Ariko ikinyora ni kimwe. Mose muri buka Mose yatumwe na Yesu itangaza ca mbere. Imana yamubwiye ati kugira iki ukorora inkoni hasi harava mu inzoka. Hanyuma Farawo ati nayo ndabisaba amaje barabikora. Ega barabikora nibyo. Bagakora ibisa n'iby'Imana yakoze. Mugabo igitangaje inzoka ya Mose ngo yari ifite inzara nk'iya saa sita rero imwe idasanzwe. Ngirabwiririra bumira niyahekenye. Yesu nashimwe. Muri ubu bushobozi bw'Imana inzoka y'Imana iramiragura ati haleluya n'ubaragiye cyane Imana irangaburira. Murumva Imana irakugaburira ikagaburirwa uruzingi. Nicyo tuma rero reka dukunda umuremyi abe mu bugingo bwacu. Mukuru ubushobozi murinde muri Kristo Yesu. Nitwirata ku inkomezi zacu cyangwa amafaranga dukorera, ariko twirata yuko Imana iduha byose dukeneye. Muriko muranahura, muriko muranyumva. Yesu arashoboye. Abarozi nibagerageza ko bashaka bagende kuzana ibyaheye, ariko Yesu niwe muremyi kandi washoboye byose. Ahubwo tubasengere bakihana. Haleluya. Nabwo icyo ituma rero ni byiza ko mushimira Imana ibyo mugiye kurya. Ndakunda ko bagira madamu wanjye turabisengera basi biri ku sahani biri ku nkono kugira ngo nibagira ikango. Uzo wabishimira Imana Yesu nashimwe. Biva mu isi yaduye mugabo ariko na kubera turi muri Kristo Yesu. Mwisi nzi ko mubyumva basha. Yesu nashimwe. Nibisi ariko ndabaremeshe kandi uyu mubiri uzogenda. Ariko ubundi ari ndani uzomubona Kristo. Paulo yavuze ati jewe ahubwo rero nyarukanira urwo rupfu kuko urwo rupfu ruje ruramfasha guhura n'umwami wanje. Yesu nashimwe. Ariko gusa mumbabaye mwihangane nzoba ndabasize ariko je nzoba ngiye guhura n'umwami wanje. Kuri jewe ni nyungu ariko kuri mwe ndazi bizomuza muhombye. Nsintinya ko ngiye gupfa. Sininya ko byaba bigiye gushika kubera iki nzohora n'umwami wanje ibihe byose. Yesu nashimwe. Ukaba wumva ufise ubwoba ati Yesu yoza ubunyene canke wopfa ubunyene ntiwamubona. Umwanya n'unyire guhura na Yesu kumwakira mu bugingo bw'iwawe. Hanyuma kuri 12 ubugunge bwa mugwanizi buriho. Satani afise amayeri kandi ikibazo gihari. None abo yavuze ngo abo turwanya kuri 12 kuko abo tumigara sabi nyama n'amaraso ariko n'abakuru bafise ububasha n'abaganza ayisi y'umwiza. Yesu yaragiye kavuga ibyo gupfa kwiwe. Murumva Paulo ngo Yesu ngo yo n'ukuri ntugapfe. Muze Petero yarakunda cyane Yesu basha. Yagomba ngo Yesu kuvuga iby'urupfu w'umujama kandi Petero rero babwikiye yagomba. Petero yazi ko ari umurovyi ngira ngo yagomba kuzotwara ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kuko Yesu yagomba kubumwa misivyo. Abamukurikira bwa mbere bagomba ko ntibazi ko azocapfa. Aheze imyaka tuzigisha ijambo ry'Imana. Bari bazi ko ari umwami w'Abayuda. Yesu nashimwe ko muranyumva. Ntibari bwahurira Yesu neza bamenye uwo ari we.
ati jewe nzoca mu mushikiranganje ntiyari yaza amashuri menshi arakomera avuga ati ariko mugabo ati bagabo harageze yamaze na Yesu ko twataye byose tuzobaho gute ariko mugabo nibiza ko wataye byose. Petero rero aravuga ati Yesu ntukabambwe, ariko Yesu yaramenye yuko Petero atari wabivuza arinde Satana kumuvugiyemo, yamubwiye ngo here inyuma yanjye Satani. Haleluya. Ni byiza ko tumenya abo tunigana saba inyama n'amaraso. Ushobora kubona umenga uwo mwicaranye yakugiriye n'abakuriye icyara ukavuga ati ubwonko bwawe ni bw'ibiki, ariko siwe. Satani yamuciyemo kuko arazi ko ishavu ryawe ariryo rigoye kugira ngo utere ishavu, ugacubona amenga niyo wagira kugira nabi mugu ugasanga Satani amuciyemo kugira ngo agushikire. Ni byiza tugira amaso y'impwemu. Amaso y'impwemu avuga ati jewe ndabizi ko si Samuel ariko arambwira nabi, ndabizi yuko aciye mu ishusho yiwe kugira ngo ijambo avuga rinkomeretse, ariko mugabo reka ngira ubushobozi ati no singomba kwemereza. Ugasanga umugore n'umugabo mutanga gushwana utazi icyo mwapfuye, ukabona umuntu nyimba umugore yababaye sivyo, cyangwa umugabo atashe muri atari mudu nziza, nta muntu bashwanye ntibakubitanye n'umuntu sivyo, ariko mu nyuma ngo ishavu ryo riramwishe. Kubera iki? Abo tunigana saba inyama n'amaraso, kandi ubugungwe bwiwe ubwo bw'abamugwanizi burazi neza yuko urugo rwabo rubaye nabi no gusenga utazosenga. Barazi yuko abana nibitwara nabi muhira uzoguma uzashwana nabo abana ni sivyo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Haleluya. Ndiko muracankunda arundi yakuvuga ngo muracankunda. Haleluya, murankunda. Yesu nashimwe. Aravuga ati rero abo tugwana sabenya amaraso ngira ndababwira ikintu kimwe, Satani arashobora guca mu muntu uno muri Yuda yarinjiyemo kugira ngo agende kugura Yesu, ariko umwanya umwe ku ruhande rwa Yuda byari byiza akamugurisha kugira ngo Yesu apfe nanjye nkire. Haleluya. Wategereza gupfa, nategereza gupfa, ariko kubera Yesu yapfuye ubu mfise undi muzima ngenda nezerewe. Turatamba ngaba bakagumenga turabasazi, ariko kubera iki? Yesu yatugiriye neza. Haleluya. Ngo bamwe ni bakubaza ngo kuki wuzuye umunezero, ngo uzobabwire uti ni Yesu yangiriye neza. Haleluya. Yesu yarakugiriye neza cyane, ibyo niko ndavuga ni Kishinwa birumvikana. Ukabuzi yuko ufise amakenga ko Yesu atagiriye neza, Yesu ari ngaha umwakireze mu bugingo bwawe nawe uronka ubugingo budashira. Haleluya. Ariko ngomba ko mumenya abansi bariho, ariko abo tugwana ubundi yavuze ngo visa abansi batatu. Abambere hari iki? Umubiri, Satani hamwe n'isi ndimo. Nibigomba ko mbona Yesu. Mukwiye kumenya aho mugwana kugira ngo umenye ibigwanisha utora. Yesu nashimwe. Agacupa niko gwana sivyo ariko mugabo ugeza kurondera. Aravuga rero munyo tugiye kuza ngo kubwije mwabiri ibigwanisha byo 13 kubwije mwakire. Kwakira bisigura biracyariho sivyo, kandi ibyo bigwanisha biriho umuntu wese abikeneye. Ngo mwakire ibigwanisho cy'Imana. Nuko mukwiye kumenya n'imigwanisha Imana igwanisha nibiye. Ibyo umukristo wese afise ibintu akwiye kugwanisha. Ntitugwana n'umubiri, tugwana n'ingumu. Yesu nashimwe. Ariko haraho duteza kujyana ibyo tugomba kugira. Icambere na mbere n'ikihe? Aba bifise ariyo 13 ninda bifise mu Cyongereza. Somera ko bifise mu Cyongereza 13. Yeah, do you have it on 13? Yes, 13. Mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi w'umubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye nuko umunsi mubugiye kuza. Mengiyo si nkuru nziza. Mumbabarire ndabivuze mugabo kuko umunsi mubugi uzoza reka. Ntituzokwama tunezera uko. Ni ngo mwumvire uzobyari byose biveho kugira ngo duhure na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Singiye no munsi kuko hari ibikorwa byinshi turakora. Dukwiye kubwira abajya bandi bataramenya Yesu. Hanyuma rero icambere mwakire ibigwanisho nibyo rugira turabe nibihe dukeneye. Icambere ubushobozi bwacu ntibuva mu isi. Icambere kandi umuntu yakira ubushobozi nuko abanza kumenya katari kandi abizi inkomezi. Nawe ugomba ibigwanishwa utazi kubigwanisha ntibikunda. Umusirikare aro wagiye mu gisoda ngaha nagarubwiye kumwabona niyandikishe mugasi naciye nsubira inyuma. Naraje mbona madamu atiro cego nagomba kuja mu gisirikare. Sinzi gituma nabishaka, ariko n'umumega ko ngomba gukora igihugu. Hanyuma ndiyandikisha mugabo sanga nashaje basha n'ukuri. Imyaka kugira ngo sanga ntutugiyemo. Sivyo kapasita. Ugasanga nyene ugatangura kumumanuka ko mutumtamwe guko bamwe niho jago gutabara mugabo bakuze boca. Ayo bati none jiwe imyaka 20 ngagize umwana muhire. Ntangure bushasha.
baza kubaza umugore wanje wumva gute narumva kuko ubwo uri bumve baca bakurihira ishure baca bakugirira iki byose sivyo ariko jewe nza kuganza bambwira ibyo nda byose ariko imbere yuko ngiye mu gisodari njamvuge rero nuko banza kukwigisha ukabanza kumva kuvisa inkomezi ibigwanisha byose wogira uko bingana byose utankomeza ufise usanga ntacyo bikumariye babanza kugutraining ukagira ingufu sivyo none niyo bituma ngo ibisigaye mugira inkomezi muri Kristo Yesu mugira ubushobozi muri mpemu mukamenya abo muri bo ibigwanisha ngiye kubwira nuko banza kumenya iyo biva ukamenya ndabikura kuri inde Yesu yagwanye gute niwe twigirako hayo maze kumenya uko ugwana ndabigomba ivyo bigwanisho haleluya turigira ko kubambere Paulo tukamwigirako ntuze Yesu tukamwigirako ngo munyigire ko Paulo munyigire ko nanje nigana nde Kristo ni munyigire ko uko nigana nde ko nigane Kristo nigiza ko mumenya Kristo haya mamunyu mukamenya ko ndiko nkurikira Kristo uko bisanzwe ikigwanisho ca mbere nuko mushikame mukenyeje ukuri mwambare kugororoka ya cyambere mushikama gushikama haleluya none naho ufise inkoho gatangura kwiruka uyifise yo kumarira iki wumvise ndurije ngo tukakutishwe mama reka nkora yanje ndabona harabavye uwo ugiye kugwana nukumenya inkoho yanje ikora iki nukumenya ati jewe ngo rero dusange ngaha harabantu yo tukira abana kubera tutaramenya Yesu wasanga umuntu aje rero ngo ndaciye umurongo ngaha Okumba urenge ukurusha inkomezi akawurenga ugacuca ubundi sibyo akawurenga ugaca ubundi ukaza gusanga uwanyuma wirutse hariya harabari bameze nkanje ngaho nje naranka kugwana ati kugwana si byiza hanyuma rero ariko iyo umaze kumenya ukuntu wumva inkomezi iyo ziva ntutinya sibyo ariko ugize ugasanga kumuratinyuka akaguma ngaho uravuga ati ko umva kambambure mwana gashize ko kampure sibyo kuko ati uyu mugabo aho byose rero ariko ukamenya kuri Kristo wo mugwana ariko akugwanira ibihe byose iki cyambere no gushikama abakristo ntidukwiye kuhunga nimba twumvise ko nakabise uburozi nakubwiye dufise Imana ufise ibyaremwe cyemvise umuremyi urazohotse Yesu nashimwe sinzi ndababwiye inkomezi Gehazi na Elisa waje kumutera Gehazi agira ubwoba yarazi Elisa gatambo afise mu nzu arabatiye umugabo baratuma haje igisika kidasanzwe yabwiye Gehazi iyo menye abasoda batugwanira acha ati Mana humura amaso Gehazi araje asanga abasoda afise nabi ibintu byo byakumuriro ati nimuze bagabo nimuze ko mutarinjira you guys don't know anything nimuze biko biraba iyo mumenye abasoda batugwanira icyo tubatabwo bangira Yesu nashimwe ntidukwiye kugira ubwoba ariko dushikame apana kubinkomezi zacu uwanesheje urugamba nibatugwanira turacari kumwe haleluya tugeze mushikame mukenyeje ukuri tukenyeje iki ukuri abavisi cyongereza is the belt of truth right umusipi dufise umusipi n'abavisi gisongera niko bimeze mukenyeje ukuri abakenyera impuzu ego bamwe cyo kwambara umusipi kugira ngo gusa wo kuneze mu gipantaro gukwira neza mugabe impuzu yifise iratuma igukwira neza sivyo sinikoroze usanga nyene habatse Yesu nashimwe ngo mufuku bwambo bwanyu butagaragara hanyuma rero ariko riri Paulo yatanze akarorero kiri bigwanisho arabiye ku musirikare ku basore bo mu baromani araraba iyo musipi ni ugumye ibyo byose dukwiriye gukenyeza iki ukuri truth abakristo bavuga ukuri Can you read it on verse 14? Yes, please. Ephesians 6:14 says, "Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of the righteousness." Hallelujah. Ngo the belt of truth, umusipi ukuri. Yesu yavuze ati ngo ndabarukiye mpemu wiki ukuri. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira niki. Ko musibye ikintu nta kintu dusimbye ni jewe nzira yes ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo Yesu n'ubugingo Yesu n'inzira kandi Yesu n'iki n'ukuri dukenyeze Yesu bisigura ugize ubwoba ufise Yesu kuri wewe kandi ukuri gusigura iki kuvuga ukuri sivyo nta mukristo abesha abasha n'ukuri kandi kenshi kubeshi abakristo dukora ni bumwe azo ewe uzonsengera ko kabisa tuzagusengera ugasanga nawe ubwawe ukuntu wisengera
Yesu nadufashe cyane. Imana nama ndayisaba umbwiye tusengere ndagwatire tugende tubejeje unyene kuko ntasha hari geno kibagira singomba kuza gutwara kubenshi cyane mu nyuma ati sorry reka ndaguhamagara mu kanya iminsi birahetse itatu irahetse ari ikindi cyaha cy'abanyafrika ndaza saa 11 saa moya z'umugoroba uri kurambara aho twavuze ukuri dukenye ziki niko ko ntitwiba ntirusambara mugabo turabesha sorry ndabesha nganda kuvuza sibyo mbabarira Yesu nashimwe cyane ntabwo birashikira gato aro gute Joshua kutarasha ugeze hehe ogwe kutambona umunsi byarangoye nari muri Afrika hanyuma rero ya muntu namubwiye gusambana byangoye ntangura ko ndakubona ko jinashize kera sorry kweri byuko nakubeshe niho nyiva muhira dukwiye gusaba kwamba dukenyeze iki ukuri Yesu nashimwe nimba dukenyeje Kristo tumwigireko abakizo dukwiye gushika mu rubanza saa 11 twabuye saa 10 ambe wambwiye kuza kudasanga hapi 12 nuko mba nifuza yuko 12 mba nabiteguye neza naho gatuta kaza bukebye saa 2 abana bajyama saa 2 nusu bumva tutarakuje cyo kurindira abivuze ibyo so Yesu nashimwe turi kumwe turacyakundana so twihana ubuheshi dukenyeze iki dukenyeze ukuri ibyo nivyo kubera tubuza umugisha tuza gusenga mugabo tumara umwanya dusaba Imana imbabazi kubera iki byaratugoye ariko dushoza nande na Kristo duha inkomezi dukenyeze ukuri kandi tugira ubushobozi muri Yesu Kristo ntubo bishoboza ariko ni Yesu abandi bana kids like now trying mom doesn't know English right kwishuri bagize icyaha doesn't know has no idea God knows your heart, man. God knows your heart, right? So whatever you say, truth. Turi kumwe. Hallelujah. Ukuri. Baba wanafunza kutariko. So, ani makuri kwambara kugororoka. Ngo ni iki? Bavuze breast of righteousness. Mu Kirundi ngo dukenyeje ukuri twambaye iki? 14 ukugororoka nk'icuma gikingira iki? Mbemu gikiriza hari iki? Ikiri mu gikiza ni giki umutima ijambo ry'Imana mu migani ivuga ngo rinde umutima wawe gusuma uko worinde iki ibindi byose kuko ni ubugingo bwawe bugira iki bududubiriza udafise umutima bavuze hari abantu kera bataragizwa baba bakunda gutuka abantu ngo nta mutima ugira umuntu afise umutima burya yogenda baho muti ino bose barayibaga nibyo barakubaga bakagutunganiriza twirinde ibyo tuvuga Yesu nashimwe cyane mutima to utawuvize ndiko bakiriho ni ubugingo bwose bugira iki burubiriza aravuga ngo urinde umutima kandi uzabumva unaka gushango yarankomerekeje umutima ku mubiri ntakomeretse niyo mpamvu abantu bagenda turira kubera iki twarakomeretse unaka naramukunda ngo yamenye umutima unanaka yagize iki imitima yaramenaguze yarajinjaguritse yizane kuri Yesu ashire hamwe haleluya ariko ngo twambare icyuma gikingira iki gikiriza dukingira imitima yacu niho ubugingo bwacu bugira iki bududubiriza haleluya umutima wahagaze naho bopoma gute egubase ngo arubashe umutima w'ingurube mugana misi yamaze baramushe umutima w'ingurube ego yabaye muri Amerika ariko w'ingurube sinzi kweri kandi yamaze nyambe ngameze abiri sinzi yamaze mugabe yaheka kwita ibara sivyo barawusubiriza ariko ngo wambare igikiriza gikingiri icyuma gikingira igikiriza ukugororoka umviriza umujye muzi kugororoka turi mu state bashira imbere gukora ibikorwa byiza sivyo nivyo bidukiza nivyo bigira iki ariko nkubwira yuko uku kugoroka ninde umugorotsi ninde ni Yesu niwe dukwiye kwikingiza turavye muri Yesaya 59 ku murongo w'indwi niwe avuga ngo yari yambaye yanditse kugororoka yambaye kuko umugorotsi ninde ni Yesu jende umugorotsi apana ibikorwa byiza nkora kubera nambaye nde Yesu haleluya nguhoraho umucamanza ngo mbonye kamaraso ngo ntancira urubanza rubi gakancira iki urugororotse haleluya ntuzoza mwijuru kubera ko rutunda mwishingiro misi yose yaba byaribye hari abandi bantu baturusha hari bigoye iyo tubaba tuja mwijuru ari abantu ba mbara zirezire hari abantu ngaho yego bazirenze sivyo no ngaho barapfuka sivyo
ariko agakiza kacu kari muri inde? Kristo Yesu. Haleluya. Ngo kuko twahawe agakiza kumenga ndahari niko ndahashika ntabashika neza kuri igikiriza tugikingire. Mbega igikiriza cyawe cyakingiye wambaye ukugoroka kuwe cyane ko ruvuga rigiwe ntanga ibigira 10 iminsi yose habo gusenga abantu nuko batanyumva ijwi ryanje rirarenga. Hari abantu bari good gusenga ashobora gusenga isaha yose yabo kadonda ngo umusozo gahera si bibi mumbabarire biraryoshe nanjye kuko kuba mu masengesho ari byiza ariko mu mutima ko bigenda gute? Yesu yigije kubatoza ko n'umufarisayo umwe yaje ahantu abantu bose bamubona ndagushima Mana Jesse meze nka kanaka ujya we no gusenga kwe biramugora wamaze kuronka inyishu cawigiye ariko Yesu yadusaba igenda hehe mu cyumba kuko so wo mwijura amenye ibyiwawe mu mutima azokwishura abantu bose ahabona sama kuza gusenga turi hamwe niba dusenge ni byiza mugabo umutima wo hagaze hehe. Haleluya. Twambare icyuma gikingira iki igikiriza no hari umutima ubugingo bwawe buva mu mutima. Turi kumwe tukenyeze ukuri hamwe n'icyuma turamaze ko ibigwanisho birambe byo gukingira turatanga icyo kugwana nibigira iki ibikinga gusa icyaka turi 15 no tugeze ayo makuru cyo ni mwahe ya 15 ngo mwambaye iki ibirato kwese wambaye ibirato. Hari umuntu yagize amahirwe yo gutambara ibirato na byambirato nanga ngiye mu windwi ngiye muri 7th grade. Guys, my first shoes was in 6th grade and I was walking to school all the time. It's not fun. Arabako tunenge twatulishira you guys don't know, you have no idea what it is. Imvunja, you guys have no idea. Nakanuka kinjira ngaha uri kuriya kakararyoshe mugabo urakomereka murakibutse ugasanga ugera nkuku hari cyakugaragaza bikajya no ngaha sivyo ugatanga ngaha hejuru biri kushaha namagogwa no kuri ariko mwambara iki ibirato bivugiki bimeze gute? Can you read 15? Yes. 15 says, and as the shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Mwambaye ibirato by'ubutumwa bwiza sivyo bivuga mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Haleluya. The good news hari ubutumwa dukwiye kuvuga. Ibirato ntitubyambara kujya mu tuje gwita hari umuntu agenda kubyambaye ibirato naho twatembe ntambara ibirato tugiye kujya hamwe sivyo naho cyacu bacitse tucyambara tugiye hanze tugenda sivyo kandi ntabwo bufisi naho ari buye guhonyo mugabe icyo gitakara dovisi so warasora ukarabati wari kuzibuye wabanza kwicara sivyo bisigure yuko iyo ukomeretse mu kirenge akeshi naho ugira ibindi bigwari usanga uteza kwicara hari ibyo ugwana uteza guhagarara sivyo bavuze ngo muhagarare mushikame ariko ntiwoshikame ibirato bidahagaze neza muhagaze kuki ubutumwa bwiza bw'iki bw'amahoro ubutumwa bwiza tuti nuko Yesu adupfiriye kandi yarazutse. Yesu ni muzima ari kumwe nande na se mwijuru kandi azoza kugira iki kutujana kandi tubabwire ko hari amahoro muri Kristo Yesu. Ntidukwiye kwikora ibibazo byose dufise dukwiye kubimwikoreza. Yesu nashimye ngo ni muza abarushe n'abaremerewe Matayo 11:28 abarushe n'abaremerewe kuri jewe ndabagira iki ndabaruhura mwikoreze iki ingata yanje itagira iki itababaza munyigireko kuko nkunda guharira. Yesu nashimye ego menga keshi ndaguhaye ingata sindakwikorera sivyo uriko rukijana ariko Yesu ngo mwikoreze ingata yanje muza ndabafasha kugiturarira kandi bise Yesu yadupfiriye kugituganya dufise Yesu mubwire ibibazo dufise byose Yesu nibwo butumwa dukwiye kubwira abantu. Bavuga yuko gukira ari byo ukora byinshi ari byo bizogushara mu ijuru ariko agakiza ni ku buntu. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwakira Yesu mu bugingo bwiwe kandi ubugingo akahise kawe kakavaho. Kuri 15 kanyarutse ingoga cempeza ariko mwambaye ibirato hanyuma mu nyuma inkinzo 16 ubutumwa bwiza bw'amahoro ni byiza tumenye ubutumwa tubwira abantu hama 16 inkinzo rero nayo kera ijya abasoda yangana n'ujya mu jyango uyifise nk'uku yakingira umubiri wose. Ibyo byose tuvuga ntitwo bikora takwizera dufise. Hari urahora na Yesu mu nzira atambuka hari umuntu abamubona mu nzira bagenda mu nzira aranciye karengana hari uramubona hari ubuze haba muri apartment ngaho hafi kandi ngomba kujayo
ariko ari muri twebwe. Haleluya. Aba muri twebwe kandi tubifise mu kwizera yuko turizera yuko kandi ukwizera ni ukwizera yuko ibiriho ibitariho byamaze kubaho. Turizera ko Yesu yadupfiriye, yadutse mu bapfu kandi tuzobana nawe ibihe byose. Siko bimeze ukwizera. Uko kwizera kudukingira uzaba ngo wewe ngo n'ibyaha byawe bati no Yesu yarampfiriye. Mbega uko uja kuririmba kandi ejo uzi ibyo wakoze umaze kwihana ukatura mu bugingo bw'iwawe wizera ko wabaye mushasha. Mbega ukaza Satani akazakwibutsa turazi ukuntu wari umeze kera ati none urazi Yesu igihe yapfira uwo ari we, urazi wapfira uwo ari we, tukamubwira ijambo ry'Imana. Murarindiriye icyo kugwanisha ibi byose nibikingira ubugingo bwacu. Ariko 10 inginzo hanyuma kuzimisha imyama duterana myinshi cyane sivyo ububeshi ibitugo bakutubwira ko atajye dushobora gushikako. 17 mwakira inkofero y'iki y'agakiza. Ubwo abantu bakunye barakora mu gakiza. Haleluya. Agakiza kacu ni kuntu mugabo ariko dukwiteza kukagendera biragoye. Ubwo bakubonye baravuga ati nakarakijijwe cyangwa uvuga ati uzondabe kwa Sunday, uzondabe kwa Mungu jewe ndakijijwe mugabo rero uzondabe. Hari umuntu yavuze ngo baramubwiye nabi ngo sha ngo huye ruko kwa Mungu uzondabe cyo ku gatondo ejo kuwa mbere. Agakiza kacu nako kuwa mbere kuwa kabiri kugira ku nakibihe byose. Haleluya. Nimba twarakijijwe ku kazi twarakijijwe mu bikorwa dukora twarakijijwe ukuvugisha abana wawe warakijijwe iyo bagushabuje. Hari umuntu azoragura urujambo ati ye nuko ngoreka arundi ngeze kumbwira ngo yamutabiye ikofe. Ivyo ni Yesu yabivuze ngo umurundi ukundi gutwi. Ariko jewe rero reka nshire Yesu hasi tubanze tuvugana. Haleluya. Reka ndakwereke ndamushira hasi tubanze tuvugana. Ndakwinginze uwamurose ntakamushira hasi basha n'ukuri muzo wamushira hanze agaca nzambe gacivuga naho singomba kuzobibona. Yesu nashimwe. Inkofero y'iki y'agakiza kandi aha mu mutwe hari iki niho hari ubwonko sivyo. Ariko inkofero abambari inuze helmet, the helmet of salvation niko bavuga sivyo. Helmet abambagendera ku moto agenda yambaye nga n'abakora aba engineers bambara inkofero nga kubera iki n'abakora mu makampani keshi ziya nkofero z'ivyuba kugira ngo hagize ikikogera ku mutwe abaraza ubwonko bugiye umutima barabuvyura bagashamo w'ingurube mu bwonko ntibasubiriza. Muramaze kubyumva ubwonko babugiye kandi niho inkomezi ziva. Aha ni ubwonko nibwo buvuga ati kora ibi no iyo bwapfuye keshi uzaba umuntu yagize ikibazo mu bwonko umubiri wo gucuba nabi. Yesu nashimwe. Twambara inkofero y'iki y'agakiza. Inkofero y'agakiza. Agakiza twizeye suko twizeye mu nkomezi zacu nuko twizeye uwadupfiriye kandi ari muzima tuza kutujana. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo nkofero ayifise mbega urifuza iyo nkofero kugira ngo nawe ugire icyo birata ko Yesu yagupfiriye. Yesu waramwakiriye mu bugingo bwawe ni busa nta merundi gutanga. Tuzoza mu ijuru kubera ko atari bikuba bishi dukora cyari dusumbye abandi gukororoka ariko kubera uwo dufise yagarotse mu bugingo bwacu. Icyanyuma ariko iyi naho ikigwanisho gusa cyo kugwandisha ibindi byose byo gukinga niki murabe kuri 17 nyene ku gace ka B havuga hamwe n'inkota y'iki. Inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana. Yesu ariko arageragezwa yishura yavuze ngo handitswe ngo ni wavuka mu kansenga ibi byose ndabiguha. Sivyo Satani yakoresha kwa Yesu. Yesu yamwishiye gute? Yanditse handitswe ngo usenga Imana yonyene. Yesu nashimwe. Ubwo ijambo ry'Imana ri muri bo rikwiriye. Iki niyo gikwanisha gusukuri gukoresha. Niyo nko ukwiriye kurasisha. Ni jambo ry'Imana ryo muri mpemu yera. Haleluya. Najyo ntushobora kurironka udasoma ijambo ry'Imana. Ndabingize dusoma ijambo ry'Imana. Aho hanze bashaka gusigurira ngo urumva ngo Imana ntibyara sinzi ibintu bavuga badonagura iki cyangwa akabwira ngo urumva ngo wewe ibiki badonagura ati we sinzi ubiki ngo mbego bitandukanye. Ariko soma ijambo ry'Imana. Aya namasezerano dufise iyo Satani aguteye ubwo mubwira ati Yesu yaranesheje. Sinesha kubera iki mpagaze muri Yesu. Icyanyuma naco gikomakomeye ntibizokunda udasenga. Musenge muri mpemu. Ejo twabanje ijambo ry'Imana rivuga ko ubushobozi bwo gusenga. Yesu nashimwe. Ntushobora gutumwa n'amasengesho gusa yo mu rusengero kwa Mungu gusa. Ni ngombwa ufise umwanya wawe. Nimba Yesu yarasenga nawe ntusenge. None ubu Yesu wizeye ninde? Usengero ujye kujya ni byiza. Usenga ubyutse ni byiza.
Mana nzigana abo muvotiye kubera wibuka hacire ku kazi uzanye Yesu ranzigane urabona ko habavye haleluya ngo tugenda kugusenga sivyo ni muri busy koresha imodoka yo mu gusenga Imana genda usenga ugenda ku kazi ugaruka gusenga ufise ranche zibiri nta nimwe ufise yo kuvugana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hari ikina cyo Paulo asaba ngo musengere musengere kuyana bamaze ubutumwa bwiza muze musengera abakozi b'Imana muze muradusengera kandi dusengeranire. Hari umuntu ushobora ati ngo naka ndamusengera n'ivyo yankoreye ijuru katari gutanga. Yesu nashimwe. So basengere ubona wubwiye ubutumwa ntavyumve naho musengere. Reka duhaguruke dushima Imana. Yesu nashimwe. Reka duhaguruke dushima Imana n'ukuri none urafise inkomezi ubwo warakiriye Yesu urafise Yesu mu bugingo bwawe wiratira iki iyi nkofero y'agakiza urayifise ubwo impande zawe zirakinze ubwo impande zawe zirakinze. Haleluya. Urumva kuri safe urumva kufise ubushobozi urahagaze muri Yesu ukaba wumvise amakenga ndagusabye maniko kuba ujyana gusengera ukumva umenga Yesu yuzuye ubunyene ntiwomenye ibigiye gukurikira shi ukoboko ujyana gusengera. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ni byiza yuko tukurondera Imana ni byiza ko tubwira Imana ndagusabye nimba ufise ubwoba ufise amakenga ukabumva yuko hari ikintu ubuze ukumva udendebukiwe muri Kristo ukumva yuko hari ikintu cyagukuye kuri Yesu hari byagutsinze ubona byakubujije ukumva Satani yofatirako mubwire Yesu hakiri kare ukaba nawe udafise Yesu mu bugingo bwawe turagomba gusengera. Haleluya. Na reka dusenge cyane cyane ku bagwayi ndagomba gufata umwanya wo gusenga dusenge umunota umwe cyangwa ibari kugira ngo dusange Imana.